Amahoro y'Imana abane namwe mwese mudangeshanya kwa mukurikirana ibiganiro vyacu. Uno munsi rero turabaha ikaze muri kino kiganiro cingo n'imiryango. Rero tukaba Imana yatugire neza, tukaba twagendeye umufasoni asanzwe aba muri komine ya Muha muri zone Musaga. Uwo rero niwe tugira tuyage ibijanye n'ingo n'imiryango. Reka rero ndabaha ikaze tumwakire twese. Madame twagomba tubakire. Yego murakoze cyane. Twagomba mu twidondore mbe mwitwa bande? Amazina yanje nitwa Uwamahoro Alice. Ndubatse mfise umugabo n'abana babiri. Mbega mumaze igihe kingana gute mwubatse? Tumaze imyaka 6 n'amezi 3 twubatse. Yego muri iyo myaka 6 baramaze kwiga byinshi, mubona urugo ruryoshe? Ruraryoshe cyane bivanye n'ukuntu uvyitwayemwo nk'umukenyezi w'ubwenge mu rugo. Ako kantu karakomeye cyane. Urugo ruza kuryoha bivanye n'ukuntu vyitwayemwo nk'umukenyezi w'ubwenge. Ako kantu ubwenge, umukenyezi w'ubwenge numva gahambaye cyane. Rero turaza gufata umwanya wo kuyaga mbega ni gute umukenyezi w'ubwenge yo kwigenza mu rugo gwiye kugira ngo rube urugo ruryoshe. Rero nagomba rero tubanze dutangure turabire hamwe mbega ni gute uwo mukenyezi ashaka kuronka ubu bwenge. Mbega ubu bwenge abukura he? Ni kwishure kuba kurambere bigenda gute? Okay. Ubwenge tubukura ku Mana. Imana niyo itanga ubwenge, kuko iyo umuntu abuze ubwenge ijambo ry'Imana rivuga ngo tubusabe. Rero iyo Imana iguhaye ubwo bwenge umenya ukuntu irabuguha ikabugushiramwo, nawe ukabishiramwo uruhara kugira ngo bikunde utunganye neza inshingano zawe nko mukenyezi mu rugo. Yego hariho abantu bavuga yuko ibintu bijanye n'ubwenge kumbure ko atakibanza bifise, yuko kugira ngo urugo rukomere ari uko abantu baguma bakundana, sinzi baguma bari hamwe umwanya wose. Turashaka gato ubwenge turabire ikibanza bufise mu gutuma urugo ruryoha. Paulo aravuga ngo shobozwa na Kristo ampa inkomezi. Twebwe nk'abana b'abantu ntavyo twoshobora, ariko iyo umuntu ari umumama mu rugo agatahura ibanga ryo gusenga, biramufasha kumenya mbega no bikora gute. Uko kubikora gute nguku ni kuvuga umumama abasanzwe azinshingano ajejwe mu rugo, n'umupapa abasanzwe azi inshingano ajejwe mu rugo. Rero iyo bishitse umumama ntamenye, ntagire bwa bwenge bwo gutahura uruhara rwiwe mu rugo, ibintu birononekana. Muvuze neza cyane, nibaza yuko ikintu kiza gufasha ariko baradukurikirana. Muvuze ngo mu gihe abantu bubakanye batazi inshingano zabo mu rugo, ubwo rugo ruronekara. Nagomba rero kumbure ngaha murashaka kudufasha mukaduha umuco, mbega inshingano z'umugore nizihe, inshingano z'umugabo nizihe? Inshingano z'umumama mu rugo twebwe turi ba inarugo. Ni kuvuga iyo umupapa n'umutwe w'urugo. Rero umupapa ajejwe kurondera kugira ngo aduhe natwe dushobore gufasha nk'abamama bamaze kuvyara, tumenye yuko ari twebwe dutegereza gukwirikirana abana, ukamenya ngo mbega no munsi mu rugo bitunganije gute. Ego. Mbega muri izo nshingano rero z'umukenyezi turetse kwitwararika kumbure ibibondo, mbega aho bariwe izindi nshingano umukenyezi ajeje mu rugo? Subiramo twumve. Ikibazo canje mutubwiye yuko mu nshingano cyangwa se mu bikorwa umukenyezi ateza gukora mu rugo hariho kwitwararika indero y'abana. Mbega aho bariho ibindi bitandukanye umukenyezi ateza gukora kugira ngo urugo rwiwe rube urugo ruryoshe? Ego cyane birahari. Ni kuvuga umukenyezi aritwararika abana, akongera akitwararika n'umutware wiwe. Ni kuvuga twebwe abamama turafise ukuntu Imana yaturemye idushiramwe impano. Umukenyezi ntaruha mu rugo, amenya ngo nimba afise akazi aragafise, aratunganya byo ku kazi, ariko nivyo muhirabwiriza kubitunganya kuko no mu mama mu rugo. Iyo rero habayeho gusamara bwa bwenge bw'Imana ntibubemwo, asanga bimwe yategereza gutunganya mu rugo atabitunganije neza nkuko bikwiriye. Tanto ntiyitayeho umugabo we nkuko bikwiriye, ntiyitayeho abana nkuko bikwiriye. Rero muri ico gihe harabaho ikibazo
kuko nimba umugabo mu ruhara rwe utari kuramwitaho nk'uko bikwiye asanga nawe aca asanga yacanganikiwe kuko abafise nawe inshingano asanzwe ajejwe iyo yiriwe ku kazi byagenze gutya mbega rero iyo bishitse umumama ntamwiteho nk'uko ategereza kumwitaho biratuma abapapa benshi usanga baguye mu makosa batari bifuza. Nashaka dutomore neza iri kuravuga ati umumama ajeje kwitwararika abana mbwa kandi ajeje no kwitwararika umugabo wiwe mbega amwitwararika mu buhe buryo? Ku by'ukuri twebwe Bibiliya itubwira ngo twubahe abagabo hama nabo badukunde. Ni kuvuga iyo umuntu umwitaho, iyo umuntu umwubaha uramwitaho ni kuvuga ukamenya mbega akunda iki, mbega ni igiki nomukorera kikamunezereza, kuko iyo umuntu umukunda uramubabara ukagerageza gukora bya bintu byose uzi ko akunda kugira ngo anezerwe. Mu gihe rero wakoze ibyo byose utegereza gukora ukamunezereza nawe aragukunda cyane. Rero iyo agukunze cyane nawe ntiyifuza kukubabaza usanga mu rugo bimeze neza cyane mu gihe wakoze ivyo. Ego ndumva yuko nizere ko bariko baradukurikirana yuko bariko baratahura zino mpanuro muri ko muraduha. Nagomba rero tugaruke kumbure mu ijambo ry'Imana turabire mbega mu ijambo ry'Imana mwoduturero tw'abakenyezi bamwe berekanye koko ubwo bwenge ukuntu bitwararitse ingo zabo. Ego cyane turaraba muri Samuel wa mbere igice ni 25 turahera ku murongo wa mbere dushike ku murongo wa 32. Haravuga ngo ibya Nabali na Abigayili. Maze Samuel apfuye Abisirayeli bose bakoranira hamwe baramuririra bamuhamba iwe irama. Hanyuma Dawidi ava hasi aramanuka aja mu bugaragwa bw'Iparani. Hari umuntu w'imayoni itunga ryiwe ryari i Karumeli, yari umutunzi cyane, yari afise intama 5,000 3,000 n'impene 1,000. Ico gihe yari kwarakemura ubwoya bw'intama ziwe Karumeli. Uwo muntu yitwa Nabali, umugore wiwe yitwa Abigayili. Uwo mugore yari umunyabwenge kandi yari umunyakaranga, ariko umugabo wiwe yari umuntu w'ikigogi kandi w'imico mibi, yari uwo mu muryango wa Karebu. Maze Dawidi ari mu bugaragwa yumva ko Nabali ari kukemuza intama ziwe. Nuko Dawidi atuma abahungu b'imisore 10 ati nimuduge muje Karumeli, muje kwa Nabali, mubwire uwo mutungwa mutamahoro abe kuri wewe no mu rugo rwawe no mu byo ufise byose. Muti yumvise ko ufise abantu bariko barakemura, muti kandi abungere bawe babana nabo, ntacoba bagiriye nabi, ntaco bajimije igihe cyose babaye i Karumeli. Muti baza imikangara yawe barabikubarira, muti ngo kandi natwe abantu biwe utugirire ubuntu kuko tuje ku munsi mwiza. Muti none usangwa ngo ico uzoba ufise cyose abe arico uduha twebwe abasavyi bawe n'umwana wawe Dawidi. Abo bahungu 9, abo bahungu bo kwa Dawidi bashitse babarira Nabali ivyo Dawidi yabatumye byose, baraheza bitega ico abishura. Nabali yishura abo bantu ba Dawidi ati Dawidi ni iki kandi mwene Isayi ni iki? Erega muri iyi minsi hariho abashumba benshi bataye bashebuja. 11 havuga ngo none ntore imitsima yanje n'amazi yanje n'inyama nabagiye abakemuzi banje mbe abantu ntazi iyo bava. Nuko iyo mikangara ya Dawidi
barahindukira basubirayo, bashitse bamwiganira ibyo byose. Nuko Dawidi abarira abantu biwe ati umuntu wese nahagatire inkota yiwe. Nuko umuntu wese ahagatira inkota na Dawidi nawe ahagatira yiwe. Nuko abantu nk'amajana 4 baduga na Dawidi abagiye imbere. Ariko abandi amajana 2 basigara ku bintu, maze umwe mu mikangara ya Nabali abarira Abigayili muka Nabali aterega Dawidi yatumye intumwa ziva mu bugaragwa ngo zize kumuramutsa. Databuja nawe araheza arabarandamukira. Ariko abo bantu bahora batugirira neza cyane, kandi nta kintu na kimwe batugiriye nabi. Ntitwagize icyo tuzimiza igihe cyose twabanye nabo. Turi mwiraro batubereye uruzitiro rudukingira mwijoro no ku murango. Igihe cyose twamaranye nabo turagiye intama. None rero bimenye wiyumvire icyo wokora, kuko hagiye kuba ibyago kuri databuja no ku rugo rwiwe rwose. Kandi ari umuntu w'umugesera atawoshobora kugira icyo amubwira. Maze Abigayili arakwakwanya akora imitsima 200 n'imikuza 2 ya vino. 29 havuga ngo kandi naho abantu bagukurikiye hasi ngo baguhige bakwice, ubugingo bwawe buzokwama butekeye mu mutekero w'abariho, ufiswe n'Uhoraho Imana yawe mugenzi, kandi ubugingo bw'abansi bawe uzobushibura nk'ibuye ritewe n'umugozi. Amen. Amen. Igisomwa kirekire ngaho kandi ni ijambo ry'Imana. Tugomba rero tuganire ko turavuga duti reka turabe uturorero tw'abakenyezi bari muri Bibiliya by'ukuri berekanye ubwenge. Rero muko muratubwira inkuru za Abigail n'umugabo we Nabali. Twagombaga turi mutubwire byagenze gute, n'igiki twokwiga ku buzima bw'ugo rugo. Ubuzima bw'ubwo rugo ni kuvuga Nabali yari umuntu na Bibiliya yavuze ko yari kigoye. Yari umuntu abana nabi, adatahura. Ariko Abigail yari umugore w'umunyabwenge. Rero ico gihe iyi nkuru ivuga abantu batatu. Iravuga Dawidi umwami, ikavuga Nabali, ikavuga na Abigail. Nabali rero yari umugwiza atunga muri ico gihugu yari arimo. Rero ico gihe igihugu ca Dawidi kigira crise. Acaribwa ngo igihe twabanye na Nabali twabanye neza. Abungere biwe nabafata neza, ntaco bamburanye muri ico gihe. Rero ko Nabali ariko arakemuza intama ziwe, reka ntume imikangara ije kumubaza ko ari amahoro, hama bongere tubasabe baduha ivyo tuba turifashisha muri iyi minsi turi mu gihe kitameze neza. Ariko rero Nabali aca yishura nabi Dawidi. Amukumwishura nabi yibagira ko Dawidi nawe yari umwami, yari amufise ku bushobozi bwose, uretse ko Dawidi yari umukozi w'Imana, yari afise ikimugera muri we cyatuma aca bugufi. Rero iyo mikangara yatumye bacaja kubwira inkuru Dawidi ukuntu vyagenze, ukuntu yabafashe nabi. Bamaze kubibwira Dawidi shavurira ziriringa. Ariko hakabaho umusuku umwungere mu bo kwa Nabali yari yasigaye muhira, yari yabajwe n'ukuntu Nabali yishuye Dawidi. Mugabo kubera yarazi ko afise inabuja w'umunyabwenge, aja kwa Abigail amubwira ati mabuja ibintu bimeze gutya, kandi yabishuye nabi, kandi Dawidi arashobora kubagirira nabi. Amaze kubibwira inabuja ahubwo ngo acara kwakwanya. Umugore w'ubwenge arakwakwanya. Amaze gukwakwanya ni mu kirundi ciza no kunyarutsa, gukora ibintu vuba. Amaze kukwakwanya arategura bijya byose mwabonye. Ariko ashitse kwa Dawidi, kuko umva bahuriye mu nzira na Dawidi, yavuze ati nta kintu na kimwe siga mu nzu kwa Nabali, nta muhungu n'umwe sigayo.
kubera uburake bwari buziritse umva yaciye agasura guhagarara ku cubahiro avuga ati yangaye kandi ndi umuntu mukuru. Ni kuvuga Abigayili acaragenda arishirako amafuti y'umugabo aravuga ati umugabo wanje n'ikijuju kandi izina n'iryo muntu ndakwinginze umpangaze. Mugabo Imana ikimushiramo ubwenge avuga ngo kuko Dawidi yari umukozi w'Imana imubwira ngo ntuvisha amaraso ngo Imana izobiguharira ko nk'icaha woye kugirirwa neza. Ubwo n'ubwenge Imana yashize muri Abigayili kugira ngo kwari umuntu w'Imana niyamubwira ico kintu araza guca atahura n'ingoga agira imbabazi vuba. Nukuvuga Dawidi acaravyumva. Dawidi amaze kuvyumva acaratanga izo mbabazi ntiyaba agikoze vya ndi yari yateguye gukora mu nzu kwa Nabali. Ariko igihe Abigayili yagenda ntiyasize asezeye Nabali. Ni kuvuga Nabali bukeye bwaho Abigayili abibwiye Nabali ko vyari vyategekanije ko aza kugira ibibazo. Nabali yaciye apfa umutima waciye uhagarara carapfa. Maze Dawidi acavuga ngo kuko uri umugore w'umunyabwenge. Dawidi yaciye acura Abigayili acamugira umugore wiwe kubera ko yamubonyemwo impano y'ubwenge butangaje ukuntu yiyumviriye kugenda gukoma amashi akishirako amafuti y'umugabo wiwe mu gishingo c'umugabo maze urugo rubona kuba amahoro. Murakoze. Ego turumva yuko muri iyo nkuru harimwo inyigisho zikomeye yuko umugore ubwenge arashobora gukiza urugo rwiwe, arashobora gutatura amatati biciye mu nzira nziza. Mwakoresheje ijambo ryitwa ukuntu yaciye akora akwakwanya kuvuga yuko mu gihe hariho ikibazo ntiyaciye arera amaboko mbwa yaciye yumvira mu buryo bunyaruka ariyumvira iminyuro yose yocamwo kandi yarazi no kuvuga yarazi ati nirihe jambo nza gukoresha. Umva rero nizere yuko bariko baradukurikirana yuko biriko birabafasha kuba umukenyezi w'ubwenge. Birasaba kuba uri umuntu kandi uzi n'ijambo ry'Imana kubera yuko Abigayili ntiyari gushaka kugenda kubwira Dawidi ati ntuvisha amaraso iyo ataba yarabisomye mu ijambo ry'Imana. Umva rero ku mukenyezi yifuza kugira ubwenge kugira ngo urugo rwiwe rumere neza biramusaba yuko ari umuntu azi ijambo ry'Imana, ari umuntu azi kuvuga, ari umuntu nyene akwakwanya akerebutse. Sinzi rero yuko kumbureho bari abandi bantu canke se mwege murabe mu buzima bwanyu ibindi bintu biranga umukenyezi afise ubwenge. Ibintu biranga umukenyezi afise ubwenge kimwe arakora yiyumvira kuri kazoza ke ejo hazoba hameze gute. Ikindi ca kabiri kiranga umukenyezi w'ubwenge yiyumvira mu gishingo c'abantu bose bo mu nzu yiwe. Ni kuvuga akavuga ngo none mbega ibintu binini bitunganya gutya bizogira ishusho ki ejo haza. Ikindi kintu kiranga umukenyezi w'ubwenge no gusenga kuko twebwe ntitwobishobora kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nshobozwa na Kristo ampa inkomezi. Rero iyo uhaye ikibanza Kristo wagushoboze gukora ivyo bintu byose bituma ugaragaza ibikorwa by'ubwenge mu rugo ntitwoshobora, ariko hamwe no gusenga biragenda neza. Rero turiko tugana ku musozo wa kino kiganiro. Turabona muri kino gihe cacu yuko havugwa byinshi ku ngo zisambuka abantu bahukana. Mbega wibaza yuko bahabuze ubwo bwenge ni giki buhanura ingo zubu? Kintu nohanura ingo zubu navuze ko byose ari gusenga, ariko natwe bwe nk'abantu tugashiramo ubwenge nyene Imana yaduhaye. Buno bwenge Imana yaduhaye urabukoresha hamwe no gusenga Imana ikagushoboza gushika ku ntumbero ico wifuza. Ikintu nohanura aba mama no bahanura kumenya ico bari mu rugo, kumenya mbega umumama nibihe bikorwa bimuranga mu rugo. Igihe habaho gusanga ibintu vyapararanganye nuko umumama aba yiyobewe vyategereza gutunganya ku ruhande rwiwe mu rugo, kandi urugo rutagira no bahanura ko urugo rutagiramwo gusenga ntaho rushika. Ni hahandi mushika ahantu kuko hariho situation mubamwo utari umumama ufukama ngo ubwire Imana igufashe gushoboze udashobora kuresista, usanga wabivuyemo, usanga uvuga ati okay
none ko dushyitse muri situation yo kubura icyo dufungura kandi muhira byari bihari, ndigira iwacu. Rero muri icyo gihe uca usanga hatabayeho kwihangana, ni ukuvuga umumama wese yosenga asaba kwihangana kugira ngo ashobore kubandanya, kuko n'urugendo rurerure, n'urugendo rutabagoroshe, n'urugendo uhuramwo na byinshi bitandukanye, kuko hari igihe usanga uwo mupapa muhuye mwarahuye mbwa ntimwakuranye, ni kuvuga afise uko yakuze muhiri wabo, nawe ufise uko wakuze muhiri wanyu, imico y'iwanyu si iyo mico y'iwabo. Rero bisaba ko mwigana kandi ntimurinda, iryo shure ntirihera, ni ishure muguma mwiga kuzorinda mupfuye canke Yesu aje gutora ishengero. Ni kuvuga rero umumama, ico nohanura mama muri rusange nuko tugira amatwi tukagira umunwa mutoya. Ni ukuvuga iyo uri umumama, umugabo hari igihe usanga iyo yiriwe byagenze nabi ngo atabyifuza, ugasanga atashashavuye, tasha yumva nyine atakintu ashaka kukuvugisha. Rero natwe hari igihe haba nk'akantu gato bigaca usanga akubwiye ikintu utari umwitezeko. Rero muri ico gihe bisaba ko wihangana, hama ukamuhengera ameze neza, ukamubaza ati none je warandenganije. Nawe muri we abafise umuntu kandi arumva ko yakurenganije, hama muca mubitunganya neza bikagenda neza. Yesu abamuhisha. Amen. Mu kurangiza kino kiganiro nagomba dufate akanya ko gusengera ingo zose zo mu Burundi n'ingo zindi z'abantu batandukanye bariko baradukurikirana bari mu mihingo itandukanye yo ku isi, kuko twumvise neza yuko gusenga, iyo ugusenga kutari mu rugo, urwo rugo ntirurama. Reka rero twifadikanye n'umutumire wacu Alice kugira ngo dufate akanya ko gusengera ingo, hanyuma Alice araza kuturongora muri umwanya wo gusenga. Karibu. Sawa, murakoze cyane. Turagushimiye Imana yo mwijuru, turakubashe kuri Imana yo kwizegwa, turagushimiye ko wakunze ko tuba hano uyu mwanya mu bihere gucubahiro. Nta kintu kiba accident kuri twebwe, ariko wabiteguye kera, nushigo hejuru kubw'uwo mwanya Mana. None rero turarengutse imbere zawe, turasengeye ingo, urugo ni wowe warutanguje nk'umugambi. Rero shetani ntabwo arunezererewe, tunasi ibintu byose bitakuvako. Turakwinginze ngo ushishikare gufasha mama twese muri rusangi. Hari amama dukurikirana bari muri kino gihugu, hari n'abandi barahatandukanye. Ushishikare kubana nacu no kutugirira neza. Urakoze icuwe n'ingaji byawe, tubisende twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Kandi turabashimira mwese mwadukurikiranye kuva ku ntango ya kino kiganiro. Nta kindi tubifurije amahoro y'Imana n'ubuntu bwayo bibandanye biganza mu ngo zanyu, naho ubutaha.